KERCY ADNETTE bamufashe mu buryo buki bamufashe ku nguvu mu buryo buki uze gufatwa ku nguvu nyene nagufashwe ku nguvu wovuga ati ugushaka kumfata ku nguvu mbega byarapashije byarabaye harabonetse resite washatse gufata ku nguvu ndashimira Imana ko ubu mama wanje ari umufana wanje hajya mama n'umufana yo ari no kuri profile ya season ya wow byiza cyane kava iri kuri profile yiwe sinawe waragivugiye ati burya tutahure bajya abantu babamaraya kuko ajya kazi baba bagiye gukora sibo baba babyitumye twatushobora kubusanga harabaye bisanga muhira ugasanga agiye gukora akazi k'ubumaraya kugira ashore kubaho kuri we akazi k'ubumaraya kubagakora ni did kuri jewe uko numva sinumva ko nosuzugura umuntu wese ku kazi kiwe kamutunze Hello my people, hello my family, this is Star TV, order from Burundi, East Africa, Africa on the mic, you can call me Star Boy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Ubeshi, Mr. Love in Town, Mr. Home, order from Burundi, Mr. Lift, order from Burundi. I'm the #1 presenter, like to support everybody in our country. Don't forget, in Star TV, we have KERCY ADNETTE, order from Ngozi, Burundi, Africa, East Africa. You can say that she's not a Burundian color because she have a good skin. She looks so good. Okay? Iyi ni Star TV televiziyo mukunda cyane, murazi ko tubakunda cyane. Turi kumwe na KERCY ADNETTE. Amaze gukora byinshi bitandukanye, amaze gusora amafilme menshi atandukanye. Star Boy, KERCY ça va? Oui, ça va bien. Umeze neza? Usa neza mwana. N'amahoro y'Imana. Uno musi KERCY yashimye kwambara agasheneti ndani cyangwa uragakora nyine tukakabona. Tukakubona ati KERCY ndani yambaye agasheneti kanditse ko kuno. Ikoro nuko ndakambaye. MCs order from Ngozi. Imana igwezagire cyane, merci cyane kandi kuduha umwanya. Amen amen. Ebana muri no misi nguri kura bica bigacika. Neno bitse. Inzira yacu cyangwa inzira yawe? Inzira yanje. Ariko nizi wacu twese. Ramutse abakunzi ba Star TV mbere ko dutangura ikiganiro, hama tugende gake tuyage byinshi bitandukanye. Uramutse abakunzi ba Star TV ko biri kose kugira tubandanye ikiganiro cyacu. Abakunzi bo muri ambassadeur kwa Star Boy. Abakunzi ba Star TV ndabakije cyane nari ndabakumbuye. Basha sinomvigene ndababwira yambi bizumwa. Urabakunda kandi cyane kuko abawe n'abandi. Abawe n'abandi. KERCY amaze guca muri byinshi bitandukanye kandi n'ubuzima bwe bwaramwigije byinshi bitandukanye ndetse hari n'ivyo akina zikaba ari true story kuri we. Ariko kuri uno munsi novuga yuko numwe mu bantu novuga bariko barakora byinshi bitandukanye bigatuma bari babikunda, bigatuma bigeme babikunda. Muri film abigeme twari tubamenyereye cyane, ariko nka KERCY ADNETTE yari itahuye. Ni igiki cyatumye witahura ukumva yuko gukina film ataco bitwaye nkuko abantu benshi bavyita ngo gukina filme ubugiye mu zindi ngeso mbi. Kuri wewe ni igiki cyagutahuje gukina film? Nuko numva ari byo nyene numva nkunda kandi mu buzima bisaba uharanira ikintu ukunda. Je nabikunze rero numva no bijamwo kandi mpagaritse ntitayeho abandi je nyene nkabizamwo. Wowe wibuka ku ncuro ya mbere umuntu yatumye uja muri filme? Ndavyibuka. Byagenze gute? Urumva oya nari nsanzwe nyene nkina uduteatre bisanzwe mu rusengero. Tuja kwigisha abantu mu dukaritier. Bon ego kimara propose ko twoshobora gukina bwa mbere ndamwankira ndamubwira ati je ndafise isoni ukuntu ntanguye kuvuga candira ariko zaraheze cyangura nyene turagenda turakina agapati kambere ntanguye gukina karariye shovya niyo cyadakina. KERCY ADNETTE umwe mu bigeme basanzwe bakina filme batesa batagase kandi bambara bakabego. Ya si jeje nye. Andi umwe muri bo. Ariko uratesa. Nisanze usa neza nyene n'amahoro gusa umuntu atagwaye abatesa. Nta makuru ufise. Ayo mfise naya. Ayo mfise nuko uri umukobwa yambara neza kandi yitahuye mu mugasanzwe akora. Ntari muri babandi yaje gukora umwuga kugira agurisha ikintu kanaka, ari muri babandi baje gukora umwuga kugira ijya mpano abari bahereza gafu. Ego.
Okay, kuno musi novuga ifilme inzira yanje irwa kuja ku rubuga rwa KERCY andika gateka KERCY Films uraza kubona filme nziza cyane inzira yanje ndashaka gato uce n'udushira ku mayange ifilme ugaragaje kura irimo byinshi bitandukanye ugufatwa ku nguvu kwa KERCY ku muntu atarumva ifilme ati filme yanditsemwo ibiki kanaka ushobora kutubwira nimba ari umuntu ariko aradukurikirana kugira acagira bwa buro bwo kuja gukurikirana ya filme KERCY ADNETTE bamufashe mu buryo buki bamufashe ku nguvu mu buryo buki muri ya filme inzira yanje icyambere cyo novuga ifilme inzira yanje byinshi birimwo ni byambaye ko ni ibintu nyene nagenda camwo ego rero ndibaza warayikurikiranye buke yes of course warayikurikiranye harya bafashe ku ngufu byose nyene byo nakinye nabibayemo uze gufatwa ku ngufu nyene nagufashwe ku ngufu wovuga ati ugushaka kumfata ku nguvu mbega byarapashije byarabaye harabonetse resite washatse gufata ku nguvu resite iraboneka ntigeze ihaba kubera mera nk'uwegereza akamikro ntibyigeze bihaba kubera yarafashe ku nguvu gusa byaranse nta kintu na kimwe cyavuye tugerageje kura muri ijya filme nuvuga yuko wasanze abantu bariko barakina bivanye nuko wari wabwiye umuvyeyi wawe uramubwira ati mama je ndakunda filme ariko umuvyeyi wawe ntiyatahura yuko ufise impano yo gukina filme umuvyeyi wawe bivanye n'ubukene yararimwo ndetse akirukana no ku kazi ntiyatahura yuko KERCY ADNETTE ijamani ishobora kumuzanira kanoti arakwangira kuja gukina filme nuko urabona abantu bariko barakina filme uraja kubarunguruka baraguha gahunda ku ncuro ya mbere bacha bagufata ku nguvu muri wewe ivyiyumviro vyo kuja gukina filme babiri kuvuyemo yatari nyene mukuru wawe acagira icyo akoze ku wundi muntu bita Joachim ari we yatumye ubuzima bwawe buhinduka ndetse na mama waratahura ivyo wagiyemo kuntu byagenze nakubwiye ko ari story yanje nyene nashoye kuyishira habona kugira barabe intambamni urwaruka rugenda ruracana nukuvuga rero harya nabicishijemwo ishure ariko sikujya vyagenze nako nari umunyeshure nariko ndiga naratanguye ndiga ibyo bintu vya filme ndabikunda hama muhira barambangamira cyane umuryango uramva inyuma yose hama nkibigira ivyo barandeka baguma bambwira ntuzovamwo uzoyoberwa ntuzomara ishuri ibintu byinshi vyatari bituma nyene mba mu buzima nyene bubi hama turiko turakina rero ico gihe twakina amateatriki habamwe umuntu yamfata ku nguvu ibyo nakinye kandi nivyo ni story yanjye yes of course rero ndavuga ati iyi nkuru je nkazoro nk'ahantu nkina film ntegerezwa kuzoyikina niyo filme nzotangura gusohorera rero niko twahuye na Joachim aca njana mu Nkinzo TV ndibaza natanguye kubonera kuri kamera kuboneka kuri kamera tama rero gushikaho ngeze Joachim ntiyagusavye oya ntigeze nsaba abagusavye ntabo turabona urumva ko nibiga nabikinye basi babifate kurya nyene ni ibintu vyabayeho message nini cyane kandi message ikomeye cyane ku bavyeyi babana bafise impano ni haye message kuri no mwanya nyene nka KERCY ushobora guha abavyeyi na cyane ko hari abavyeyi bamwe babanyira abana gukora ikintu kanaka na cyane ugasanga ni impano izoza kuvyura umuryango wabo abavyeyi ikintu cambere no basaba nuko boreka ugwaruka rugakora ibintu bigwifuza nimba umwana akubwiye ati nigire muri karaoke hajya burya niho uvyishimo vyiwe biri uramureka akigira hama nyimba basi akunda kuririmba akazigira kuririmba hayigo uzobona bamutumye ko ati uzoze kuririmba nko muri jardin hehe mu boss akamutuma kakaririmba iyo impano yiwe kandi muhinoti nkabahimiriza nyene yuko batobanira abana babo mu bintu bijanye n'impano zabo kuko nta muntu atagira talent ayo usanga afise yo gutwenza gutamba byinshi nifuza yuko batobabanira kandi ndashimira Imana ko ubu mama wanje ari umufana wanje hajya mama n'umufana yo ndi no kuri profile ya season ya wow byiza cyane kava iri kuri profile yiwe mama n'umufana wawe wow biraryoshe yari inzira yanje nyene uko biri kose uvuze ati abari impano zabo nuko kazi kabo ariko muri filime hari ijambo mwavuze ati ndetse nawe waragivugiye ati burya tutahure bajya abantu b'abamaraya kuko ajya kazi baba bagiye gukora sibo baba bavyitumye swatushobora kubusanga harabaye bisanga muhira ugasanga agiye gukora akazi k'ubumaraya kugira ashore kubaho kuri we akazi k'ubumaraya kubagakora ni deal
kuri jewe uko numva sinumva ko nosuzugura umuntu wese ku kazi kiwe kamutunze. Ntushobora gusuzugura umuntu wese afise akazi kamutunze. Bisigura yuko urabishigikiye. Bon, sinobabwira ngo babivemo kuko niko kazi kabo. Nimba ariko kazi kabo kumbure bazohinduka baronka kandi kazi kabakure mu bumara yakabajane mu kindi kintu gusa kuba kabatunze ni bon. Umuntu wese akazi kuba kamutunze naco bitwaye. Yego. Ariko barakunda kuvuga ati harabarondera amafaranga mu buryo bwiza n'abarondera amafaranga mu buryo butaribwo. Kuri wewe urondera amafaranga mu buryo butaribwo abameze gute? Ukuri jewe urondera amafaranga mu buryo butaribwo. Ibaze nk'ubu dufate nk'umwana ntacabuzi wabo akashaja mu bwo mu bumarayi. Gaho bariko aradekona cyane. Gusa nk'uryo usanga yigorewe yabuze ikintu na kimwe nk'umuboss ukazugumva ngo ugiye kumusaba akazi ngo mpaturyamane urumva nko ngaho onye abagira guhakaza abagira guhebure abayigorewe kumbure nkeka baryamanye n'inzira yiwe. Bisigura yuko film inzira yanje kuri KERCY inzira yiwe byabaye gukina film nibaza ko ari uko tuvuge yuko inzira nyayo muri rya film umaze kuvuga yuko film wayise inzira yawe ubona muri rya film ni yahe novuga yuko ko ariyo inzira yabaye resite kuri wewe muri rya film bitumuza kuyita inzira yawe. Inzira yanje muri rya film bijya nakukinye nakubwiye ko ari byo byambaye aho navuye naho ngeze difera. Kuko kera nkiri umwana sinari bwahumuka amazi ariko ubu ndazi ko nakarankunda canke ntankunda kandi ndazi iti iki ndagikoze kiranyungukira canke ntikiyungukira. Mumaze gutahura byinshi cyane ndetse no muri industry yacu maze gutahura byinshi bitandukanye. Kuno munsi aho bari abantu bari inyuma ya KERCY bo baza kumwizeza ibintu kanaka kugira bamwereke ko bari kumwe. KERCY tugusabira ikiganiro hari ya KERCY twogusabira urari hari ya kugira ushore gutera imbere. Bo bari abantu baza nkuko muri kino gihe KERCY amaze gutahura umwuga icari ico. Abantu nk'abo ntibabura hariho aba escrow n'abandi basanga bari seriye n'abandi nyene bashaka guprofita. Bivana nawe renga ucucu ubwenge kugira uturishura bivuye mu mutwe wiyumviriye. Abantu benshi dufise ibintu byinshi bakunda kuduprofitako. Kuri KERCY kuri no munsi n'icyayi ikintu bayibaza ko bamuprofitako cyane kuruta ibindi. Nibibuze Starboy ni byinshi mugabo nyene birahari. Ariko hari icyo ubona mu buzima bwawe ukavuga ati nka KERCY ADNETTE hari ikintu abantu bama bamprofitako. Oya boss no ndakivuze ngaho mengo no ndiko ndiyemeza mugabo bo baba bakibona. Hari igihe novuga ati niki nkaba nihenze kibarira. Ariko we hari icyo ufise uzi ku mutima wawe. Nta nfise byinshi bo profitako. Gusa nshobora kubivugira ngaha anya kuko umuntu wese ntabashaka iki. Hari ubashaka kiga undi agashaka kiga undi agashaka kiga kuko abantu dukeneranira muri byinshi. Okay, uko biri kose abantu dukenerana muri byinshi kandi cyo ndagushakaho jewe si cyo ndashobora kugushakaho. Uko biri kose reka tuvuga ati wait and see. Kuno musa abantu bariko barakwikirana filme naye majambo batekerera cyangwa batarayiraba tekera amajambo abantu bamaze kuraba filme n'abantu batarayiraba. Turashaka messages zibiri zivuye kuri wewe ku bantu bamaze kutegereza filme cyangwa bamaze kuraba bamaze gutahura ikiri muri filme n'abantu batarayiraba. Abantu bamaze kuraba irya filme nibaze yuko ari filme nziza bayikunze kandi ikomeze kubigisha. Abatarayiraba nabo ndabahamagaye kuyiraba ko ni filme kandi igitangura umengo sinzi ibyo urimo mugabo iri kirahera urabona ko ari filme ifise aho yagejeje umuntu. Rero nibaza ko ari ibyo kandi ndabashimiye cyane ingene mwanyeretse urukundo ku mapartage yanyu ku ma views yanyu mwampaye sinari ndabyiteze kuko bibonwa na bake ku munsi umwe karara ukwije nkabiga mwabonye ni byiza cyane. Uko twari tumumenyereye KERCY ku mutwe no munsi mbona nyine akaruki kahindutse. Kahindutse. Hagizwe tuntu batwita gute? Ubona ko dusuka. Dusuka nyene. Twari tumenyereye KERCY kwita motentile sometime cyangwa karika ka uduperike. Nahora mfise shayi basi. Iperike zigiye kuja muri vacances. Nziganye nzoza ndazikinisha nzoziha abandi bazikinane filme canke kandi ngura umufana w'amaperike cyane nanye ni perike turiruka kuko yarangiriye neza. Yagufashije iki KERCY mbatari ibanga?
yamfashije byinshi nagera basi naserutse aho abantu bakuze kandi nari umwana iyo njana agapara urumva ko byari bisanzwe bari kuvuga ati umwana umujanye sohoka nyarutse sohoka yego ntiharagira kushika hano kuno munsi KERCY ADNETTE yararangije amashuri ashobora kutwibutsa ivyo wiziga KERCY hari abari ko baradukurikirana bafise imitahe kandi bo babifuza kugira ico bakoze kuri KERCY ADNETTE nize informatique de télécommunication bisigura basi kumenyekanisha amakuru nyene bijanye na communication n'amakuru bisigura yuko communication hariho hose aba mu makampani haba hariho hose KERCY ADNETTE ari ready gukora turagiye kubona KERCY ADNETTE ari kuri Université Burundi ego vuba cyane ndibaza tuzotangura mu kwa mbere muri janvier mama muherukana ryari mama turaherukana mu ndwi ihetse ni na KERCY ADNETTE nabonye imigenderanire myiza na papa wiwe ikintu gituma papa wiwe amukunda ni giki nuko nyene yabonye ko nitahuye kandi nakuze ubu ntukivuga era nyene ntibaranya nka vyatari ariko ubunya ndabishimira ugutangura gukina kwa filme baravyanga ego niyo mpamvu agwaruka ruriko rurazamura impano zabo no rutekera yuko rutokwiranda no imana iguhezagiye nuri hariya anyaraza akabaza ati urya ni naka nk'ivyo rero kuhaje abantu bariko baraharanira kazoza kabo KERCY ADNETTE ati papa yarantawe ibivanye n'ukuntu nimbaraga sabone naho ndamusaba nimbara utuvuta cyangwa twatuntu dukoresha kira ku kwezi abigeme kubona tukimusaba byatumye papa wamutahura ati mwana waragiye mu mwuga mwiza cyane ariko harabira ndi bigeme tutarabona nyene bafise impano zitandukanye bagitinya kuja imbere ya kamera ndashaka message igenda itumbera bano bigeme nabigeme nkawe kandi tumaze kukuramwe muri filme ni byinshi bitandukanye kuno munsi KERCY ADNETTE n'umuntu yibeshejeho na cyane bivanye na filme arimo yarifuza amadiri arifuza amapublicité atandukanye muza kumuhereza ndetse agaca kuri channel yiwe ya YouTube na cyane tunashimira abantu bamaze kura subscribe kuri channel yiwe bamaze kuraba ijya filme nizere ko twatwifuza support zitandukanye filme yaragiye ko ariko hari intambanyo wagiye urahura nazo novuga yuko ni for the first time KERCY ADNETTE asora filme akashira ku rubuga rwiwe intambanyo wahuye nazo ku ncuro ya mbere nibanga cyangwa ushobora kuzitubwira nazivuze nyene ndabahamagaye baje kuziraba nyinshi mwiga filme zirimo shatse kuvuga igihe wa shooting intambanyo wahuye nazo mu kwitegura like that ikibazo ca mbere nahuye naco umuntu yanyemereye inzu umuntu yanyemereye inzu byaraciyemwo arambwira sha ibaze nkejo shooting ambwira ko atayihari yasibye itaboneka ubundi yanyemereye mu modoka yo kudeplace abakinyi ambwira yuko yayigurishije ibaze ico kibazo rero nahuye naco byaca bisaba ko umuntu bisaba kaja kurondera ahandi kuko abakinyi hari usanga bavuye ruguru bidashobora kubasibya usanga ibintu biriko birononeka kari serious byaca bisaba ko tuhigiye indi nzu n'amadeplacement ku ruhande nizo bamwe ariko byaraciyemo ndabishimira Imana ibintu byaraciyemo biragenda neza cyane ariko na resite tuko turazibona tunashimira umwe mu bantu nabonye muri filme yawe nuvuga yuko naragiriwe bakwindaza ahantu muri ko murayishutingira ujya mu tipe yaguhaye akazi hajya muri filme bamwita gute bamwita Sereus tunamushimira cyane turamushimira ubu yaragiye muri Canada ubu nibaza ko yashitse muri Canada nashimira abakinyi bose twakinanye nawe kandi twarakinanye nyene nari nahamagaye aba journaliste twari twahishiki ndabakunda mwe narandri muri tanga cyane kuri jeho ho ni hatari nasista bikandenga okay reka nanje nje mu kibanza ciwawe nshimira abantu bagufashije kwera ko bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaho kwera twafashijwe kuko iyo umuntu umufashije nawe ntumenye azogufasha hari umuntu wo waragiye muri filme yiwe wasavye yuko azana kugufasha aravyanga cyane benshi vraiment kuri we vyace bikwigishije byaranyigishije yuko igihe nagenda kubakinira bambona nk'ibirofa bambona atagaciro babi ntagaciro bigeze bama uko biri kose nibaza yuko izina riragoye kuryubaka ariko uko biri kose nibaza yuko KERCY ADNETTE numwe mu bantu bamaze kubaka izina muri film of course ego abandi bose muri film mubanye neza tubanye neza nyine umuntu nakubwiye umuntu akwanka n'ugukunda tugenda turababona niyo mpamvu nubwo nyene bavuze ati umuvyeyi ntaheba umwana wiwe nibutse ngere twari twashanye na Johashi
Yafashwe mwari mwashwanye twari twashwanyira muga arasubira arazeka aragufasha avuga ati aragusapotinga jereka ndagusohore nk'umuvyeyi yakureze inkinzo TV ntuzogende kandi shaka kuyiheba inkinzo TV kuko ni yanzaye nyerekana nagashuwe rero ndamushimiye cyane yambaye hafi nibaze ko nuba azoza arankurikirana ndashimiye abakinyi banje twakoranye kandi nkaba ndababwira yuko ngira sore iyindi seri nyene abana beza bafite impano abana nyene bazi ibyo barimo batazi gutakaza umwanya nyene support zanyu sponsoro ufise inzu nziza abwira ati karibu muhira uzoze kwakirira déplacement uburyo cyemfisi geto muzi zokenera sene y'igeto zoca ndaguhe yanje oyi geto ndayifise geto nanje ndayifise ijye barayimenyeye nta kibazo basi inzozi wawe je zoze ndaguhe geto yanje nzoza basi wewe Okay, of course ko biri kose twifuza aba supporters twifuza abantu bashobora gushigikira KERCY ADNETTE twifuza urukundo mu Barundi hari film yateye imbere ariko kuri no munsi novuga yuko mu Burundi film iri kuratera imbere so mu kurangiza KERCY ADNETTE ndashaka mu gusozera hari ivyo noba nta kubagiye wifuza yuko ushobora gushikiriza abakonzi ba Star TV cyane abakonzi ba filme muri rusange ndifuza ko hari message ugenda itumbera abantu bako baradukurikirana na cyane cyane ko muri message cyangwa muri mu bibazo mwe nagenda kubaza ndifuza ko hari ikibazo ushobora kwibaza ukiyishura kugira duse n'abahereza ubutumwa bari ko baradukurikirana muri no mwanya kanihere kibazo jewe nshaka kwibaza nk'isho eske nzoguma nkina filme canke nzozihagarika kubwanje nipfuza yuko noguma mboneka ku bakunzi banje ntibigere bambora MC KERCY ADNETTE Imana bahezagira cyane mwese mwakoma dukurikirana KERCY wakoze kuduha umwanya ndabashimiye abakunzi ba Star TV abakunzi ba KERCY Films abakunzi nyene abayandi ma televiziyo yose burya abakunzi bawe canka biwanca nk'abandi burya turabahuje ndabashimiye rero ukigoro mufata mukugurura link zacu mukaraba ibikorwa byacu ego okay umva we urazi yuko abana bingoza ariko baratera imbere cyane bari kubakira filme ku rwego rukomeye cyane Joachim yavuze ati jewe nzoguma nzana bashasha bagenda nzana abandi na cyane cyane ko ari byo ariko arerekana gushika kuri kandi ndamushimira cyane ko yarasubiye ingozi kuzamura izindi mpano bivanye nuko nabo bashaka kwifata nyene bakaduza hari abana bingozi bariko barasohora indirimbo nziza cyane makava afite impano nyinshi cyane sinzi ko no mu zindi ntara ariko bimeze mugabo barahari nibaza yuko mwoza muraduga n'ingozi kubashigikira merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, I'm Starboy, #1 presenter like to support everybody in our country. Tukaba supportinga mu bikorwa byabo, tukanabashigikira mu bikorwa byabo basanzwe bakora. Imana ibahezegere mwese muko muradukurikirana. Ivyiza biri imbere. Kandi uri kurakora ikintu vuga ati ejo hazogenda neza cyane. Imana ibahezegere mwese mwako muradukurikirana. Shout up kuri mwese mukora subscribe kuri Star TV ndetse no kuri KERCY Films. Mwese mukoraho subscribe, Imana ibahezagire. Mubandanye kudushigikira tubabwira ko tubakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.